Muri iyi video nje kubereka ingene ushobora kongereza capacité ya telefone yawe ukayivana ku majiga wari usigaranye wari ufise ari disponible muri telefone yawe ukayongereza kikaba ikibanza kinini. Kamanda bereke capacité jewe mfise muri telefone yanje. Banda bereke capacité mfise muri telefone yanje kugira ngo tuje kucigwa nyezina mwamaze kubibona byose. Aha je murabona mfise amajiga. Iyi telefone yanje ifise igiga 31 ya ndeza muri kumwe ribona mfise 31 GB free. So reka tuje kujegwa nyezina ndabe ingene nshobora kongereza ino capacité mfise hano urumva ndayongereze muze guca muraba inyuma y'umwanya kanaka ingene biza kuba bimeze. Reka rero twigarukire kuri ya hahandi turaba ikibanza utoba dufise ingene kingana, tugaruke hamwe twarabira turaba ikibanza twa twarose ubunyene ingene kingana, turabe koko capacité yoba yiyongereye. Turabe. Yes my people, ndibaza muri kubibona. Ndaza murabona yuko twavuye ku majiga 31. Urabona yuko telefone yacu ubu ipima amajiga 38 ya. Muri iyi video nje kubereka ingene ushobora kongereza capacité ya telefone yawe ukayivana ku majiga wari usigaranye wari ufise ari disponible muri telefone yawe ukayongereza kikaba ikibanza kinini. Ugumana naje rero gushimira video kugira ngo udashikwa n'iki cigwa c'ubwenge uyu munsi naguteguriye. Ukaba mushasha ndagusabe wowe uravye no video ndagusabe banduje muri YouTube yawe no gushigikirana. Hanyuma nyene nkuko bisanzwe muri YouTube uraza kuja turondera ibintu n'abantu wandika ijambo New Life Studio Bugenyuzi kugira ngo udushigikire ubufasha ndiko ndakwisabira New Life Studio Bugenyuzi. Hanyuma ukore recherche numara ko recherche waza gusubira imwe muri izi video za gusanga. Hanyuma umaze kwishyura ndaza kubona ijambo subscribe ngaha hejuru. Ana handitse subscribe ndagusaba uza gucufyonda kuri subscribe nkuko nta kigoye kuri YouTube ushisa kantu cyonde kuri aka gakengeri ushuka ko gafyondeko aka nkuko. Hanyuma ushishana kuri all you get all notification ana video ndime utazoza uraronka. Yes my people, yes my people, nizeye ko mwamaze gukora subscribe kuri YouTube kugira ngo hatagira video nimwe izokwigera ibacika. Rero katubandanize n'icigwa nyezina canje nabateguriye uyu munsi cingene ushobora kongereza capacité ya telefone yawe. Imbere yuko tukora trick reka manda bereke capacité jewe mfise muri telefone yanje. Manda bereke capacité mfise muri telefone yanje kugira ngo tuje kucigwa nyezina mwamaze kubibona byose. Aha je murabona mfise amajiga. Iyi telefone yanje ifise igiga 31 ya ndeza muri kumwe ribona mfise 31 GB free. So reka tuje kujegwa nyezina ndabe ingene nshobora kongereza ino capacité mfise hano urumva ndayongereze muze guca muraba inyuma y'umwanya kanaka ingene biza kuba bimeze. Aha dufise igiga 31. Reka tugende kucigwa nyezina. So trick rero yanje no munsi nabazaniye tuza kuyikorera muri application yitwa Settings. Ushaka kuvyita parametre biravana n'ururimi wewe uri kurakoresha muri aka kanya. Tuzere kuza twugurure application ya parametre twese ndaza turayifise. Shaka ndogurura ngaha nkuko afyonda nkuko sivyo autrement ndabeka kandi gateke kingene ushaka kwinjira muri parametre udaciye kuri iyo application waza ngaha kuri barre de notification. Hanyuma murabona ino ruguru mu ikeri iburyo akantu kameze nka parametre nako ndashaka kugacako nkuko. So telefone ntizipanze kumwe wewe ico uraza kukenera uzokenera ico biyita nk'abakoresha igifaransa bamwe muza gusanga handitse application et notification, ariko je murabona handitse app management. Mugenza guca nicira aha handitse app management. Aha ndabeka ingene ushaka kongereza capacité ya telefone yawe uza kuza ufyonde ko nyene nkuko. Hanyuma hari abantu bahashikira direct
n'abandi usanga wenda guca ku tundi tuntu. Nk'uje nza guca nca hano handitse app settings, aka ka kabiri ngaha nca kuri app settings, turabe liste y'ama application yose dukoresha muri telefone aze atonze ya ngizi application zamaze kuza zitonze like this. So my people, ikintu cyane nagomba manze nsigure tukiri ngaha ni ukuvuga telefone yawe kugira ngo ijya capacity yayo iyuzure, kenshi uzosanga ibi application ari byo biriko birajya ikibanza. Uti rero uca ubigenza gute? Ico uraza gukenera gukora, uca application udakunze gukenera cyane, uce ukora ibintu kanaka ngiye kukwereka kugira ngo ikibanza kice ciyongera. Uca application utari kurakoresha cyane, hanyuma ugafuta amadone kugira ngo ikibanza ciyongere. Reka tugende ndabereke. Janye no kumwe no misa n'ama application menshi ndiko ndakoresha, mugabo sinza kubura ivyo ndabereka. Reka tuze wanashaka kuri iyi clear scanner. Murabona ifise ama mega 88. Turaza kwinjiramo nkuko, hanyuma tumaze kwinjiramo tuza ahantu handitse storage and cache, hanyuma dusonda ahantu handitse clear storage ino hepfo clear storage, hanyuma okay. Mwana ifise ama mega 38 ayo nayafuse. Tumanuka tuza nkuko, tumanuka turabe ikindi application tuba tukoresha ngaha cyoba kiko kirokipa ama mega menshi, tukirondere ya tukirondere. Tuza kumanuka polipole turabe ikindi application cyoba kiriko kirajya ama mega menshi. Mwana nk'iyi Airbank, iyi sindayikenera muga ntaco kandi abereke ko yataka turiga. Cenza hano handitse storage and cache, mwana ifise ama mega ifise ama mega 3. Cengira clear ya. Reka tuza turondere iyindi application. Mwana cha Phoenix turacinjiramo nkuko, tuza ngaha nyene storage and cache, turaba dufute aya madata 20 nangaha. Sorry my people. Iki kanda bibereke. Caca kiza kuri kovyo nta kijanye mu my people. Reka ntaco. Twisubirireyo ndabereke ingene capacité tuza kuyongereza. Maze kubibona ndaza kugaruka mpeje byose kubikora, ndabereka ingene capacité yiyongera ya. Cenca hano handitse ya app management, app settings. Dusa tumanuke turabe ikindi ki application. People, ibintu ndiko ndakora sindiko ndabona ama application atandukanye no kuramo nka yose mba ndayakeneye nyine. Turabe nk'iyi YouTube Music, turabe ko twogabanya ko duke storage and cache. Iyo nyene yifitiye ubusa nyene nta kintu ifise. Iyi nta kintu ifise. Basi niko aje nyene ata ama application nkunze gukoresha, naheruka kubigira nyene. Reka turabe TikTok. Reka kuri storage and cache. Turabona na TikTok tuya fute. So, reka tugarukire muri ya application yacu turabe nyene bimeze. Reka rero twigarukire kuri
ya hahandi turaba ikibanza utoba dufise ingene kingana, tugaruke hamwe twarabira turabe ikibanza tuba twarose ubu nyene ingene kingana, turabe koko capacity yoba yiyongereye, turabe. Yes my people, ndibaza muri kubibona, ndaza murabona yuko twavuye ku mega ku majiga 31. Urabona yuko telefone yacu ubu ipima amajiga 38 ya murabona ko akantu k'ubwenge, murabona ko akantu k'ubwenge. Kinge nushaka kuduza capacity, jewe niko yarangize bike, sino yaba ari byinshi byari gukunda yuko dushika no ku majiga 50, biravana n'umwanya wuba wafashe wo kubikora. Thank you for watching, cyari kicigwa cy'ubwenge, hanyuma manze mukore like, share na comment. Thank you for watching.